nari narunze mu maso ebana amaraso yose yarakamye naronze usigara ubona amagufa mu maso nari nsigara ngenda mfunze iyo bayitwa darete ngenda ndayifunze mu maso kuburyo umuntu atombona nari nteye ubwoba sinava ngaho naca nikubita hasi umutima warihagarika nkagira ubwoba muri je bwishi agishika arambona kirte ndibuka uwo munsi yabereye kuri jewe. Hello everybody, murameze fresh. Twe turagarutse muri JCTV. Turi kumwe n'umutumira dasanzwe yakoze vyishi. Mwagiye muramwumva mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, ariko no munsi muri JCTV twavuze ati reka tumuhamagare yatuyagire vyishi. Yakoze ama clip menshi, yakoze ama audio menshi, yakoze ibintu byinshi bitandukanye. Je turi kumwe kuri mikoro ya mbere nitwa Mr Love. Babla Simba Babla Genge Mregenge Stronga Boy da Boss TNPT no Tenoji. One mission, one people, one color, one target, one mind, one nation. So amariske teka amariske meka bakebeza ntawe zibira amazi no risk no story nibindi byinshi mumaze kutumenya ko ngaha kuri mikoro ya kabiri araza kubidondora namuhamagaye kugira tuyagire byinshi ariko imbere yuko mvuga ibintu byiwe byinshi reka nawe banze atubwire ese atuzaniye iki uno munsi anidondora abakunzi ba JCTV ubona kari benshi bamaze kudukurikira kuri YouTube kuri Facebook n'ahandi hesha atandukanye katumusabe yegene micro ashobore kubidondora. Hey my people, bonjour, bonsoir, bivanye na muhereri wa mungu wanyu Mr John. Nkaba nashitse muri JCTV turi kumwe na Mr Love. Ndisanze nko muhira. Ati ndisanze nko muhira. Twe twamaze kumuha karibu canke ikaze. Ariko ikibazo cya mbere twe twashaka kumenya kumusora berewe cyane nirihe banga ryo bari hari yambarira he ndiyambika bro ndiyambika na muntu nyambika nigere wahisemo kwiyambika mugihe nabonye ko nari ndabishoboye bahoze bakwambika nabi cyane oya hasi no bishara umuntu numwe ako hageze mu bikorwa baranyambika ati bageze mu bikorwa je bamabanyambika yitwa Mr John cyo bajyavuye he oh Mr John amazina yo kuri nitwa Shimirimana Jean Claude niho havuye John kuko ni Jean mu Congereza ni John mu Gifaransa ni Jean mu Kirundi ni Yohani abona yuko ari karasigura kubijanye n'izina giwe avuga ati jewe nitwa Shimirimana Jean Claude ati mu Gifaransa ni Jean mu Congereza utora John uno musi twe muri JCTV twamuhamagaye kugira tuyagire vyishi mu muziki wiwe ese kugira umenye ko ufise impano yo kuririmba byaje gute icambere co nuko nakuze nkunda kuririmba nakuze numviriza imiziki y'abaririmbyi beshi bo ngahe wacu hanze y'igihugu umva ko ni ibintu vyanjemo kuva nkiri mutoya nakunda gusubiramo indirimbo z'abandi keshi cyane amananje ndavuga ati no bigerageza nabikoze birakunda hama ndaja kwiga umuziki ngo bisanzwe hama mejeje ishure ry'umuziki hama ndaja studio dipima sanga vya bintu birambereye ati naragiye gukora kwishuri ry'umuziki ndawiga hama hageze umunsi ndaja muri studio ndabitangura nyene ndabikora amafaranga ko besha baririmbye byama bibagora ku munsi wa mbere we wayakuye he Imana ishimwe ko nahejeje ishure ry'umuziki mfise n'akazi ku ruhande kampa ajya amafaranga ntivyangoye cyane kuja muri studio nabigiyemwe nkuko umenga yene ni ibintu niteguriye kuko nari mfise akazi ku ruhande kampa amahera ako kazi ku ruhande gasanzwe kagufasha kugira ukora umuziki neza yene biremewe kukavuga canke nibanga oya sibanga kuko niko kampa ivyo nemvertisa mu muziki sinshobora kubigira ibanga kuko ni promotion nabivuga ngaha sanzwe ndo mu mécanicien nkoduga ko niyo yindi mpano mfise ikomeye cyane ati sanzwe ndi mu mécanicien ese gukora ivyo mu mécanicien no kuririmba
vyoba bikorohera nkuko nabivuze ati hari abavuga ko imigeri ibiri idatereka ariko je numva itereka bivanye n'ico bukeneye kuko akazi nkora niko nkura mwayo nkoresha mu muziki hama abonetse nkacanja mu muziki numva ko ni ibintu bitagoye kuko udafise amahera ntuja studio udafise amahera ntukora clip rero bisaba haba harandi wisumamo tudafise amafaranga ntukora clip birasaba yuko uronka ahandi hantu wisumamwo uyu bamwita Mr John yakoze vyinshi mwamumenye kuri vyinshi ariko uyu munsi twebwe turacamubaza dufise vyinshi vyo kumubaza umuziki wa mbere wawukoze gute hoba hari ikintu cakugoye kugira ukora umuziki wa mbere navuga ko ari nka challenge ku muziki wa mbere ndibuka ico gihe hari muri 2021 no hari 2019 Ninja Studio muga aho ni ari umuziki wanje yari team nari muri team ariko kuko je nakunda cyane umuziki ni je nabashigikiye ndavuga ati tuje studio dukora umuziki ariko nivyagenze neza ijwi ryanje ntiryagiyemwo nabaye breaking nk'abandi ndibuka ari umunsi wa mbere Ninja Studio je nyine ngiye ku recording indirimbo ya mbere hari muri studio yitwa Mirire Makers yakorera Shizo Boy ico gihe nkija muri studio nari nzi kuririmba kuko nari ndi mu ishure ry'umuziki narumva ko ndabishoboye ariko icakurikiye sasa ngiye muri studio nsanga y'aba star benshi barantera ubwoba ndavuga ati aha hantu kweri kijereka ndabihebe nitaye mavansohora ijwi ndamubwira producer ati bro si je ndabona ko bitava bishoboka arambwira man ukunda kuzi ivyo bintu ukora kandi baraza gutangara ndavuga ati sishobora kuririmba araba star nk'abantu baha bankuriye nkunda ngira nsohoke ndibuka umutipe umwe Obelix niwe yambwiye ati bro ririmba ntugire ikibazo ndambara kaske ndaja kuri mic ndaririmba ariko mfise ubwoba ariko icantangaje nuko bose bambwiye ati wow nanje bakimbwira uko nibajije karagatwenge nyene kagatwenge kaba kinyigije tini jealous ndavuga ati sha nta kibazo ndaririmba ariko uwo munsi ndibuka ko natashe nahejeje kubera ubwoba producer arantumira ivyo naririmbye numva ibi bintu nije nabiririmbye umva biraryoshe sana numva biraryoshe ndibuka njanye mu baking naza ku baking naratinye ko ndiri kuko mu baking ya natwaye yari umuntu azi kuririmba cyane nubaha yari nka teacher wanje ndatinya kuririmba kandi yumva ariko producer arambwira ati muririmbe ndavuga ati na baking ivyo ariko nanje ndakora ivyanje mu nyuma ariko twarabikoze neza cyane indirimbo ya mbere zimeze neza izifise quality nziza y'ijwi izanye nari indirimbo yanditse bien nuko vyatanguye nuko kari yanje yatanguye nuko challenge zabaye ku muziki wanje itangura ese iyo ndirimbo bashobora kuduha kapera ya abantu bashobore kumva iyo indirimbo ndibaza ko icatuzanye right now si reka muga turabikora naho nyene abafana ashobora kubabwira ati ndi kubera ikintu ca indirimbo ya mbere abari save ikomeye ni indirimbo mu Giswahili natanguye gukorera ko yitwa Asante sindayibuka neza reka turaza kubigira ko ntari so ati turaza kubigarukirako ariko ni indirimbo yagufashije kumenyana n'abantu benshi ni indirimbo yampuje n'abajournaliste benshi ni indirimbo yampuje n'abartiste benshi ndavyishimira cyane uko vyagiye biragenda narabirosemo mugisha ese office intege yihe cyane target nk'umuntu wari we wese bivaye n'ico akora abafise intego Jende umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana uko mfise ubutumwa mbashaka kugeza kure kandi sindirimba ngo kubera ko nkene money ndabikora kubw'impamvu yanje kanaka
impamvu ndabikora cane cane nuko nzica Imana yankoreye uko yaba ndabironderamwo mani mba narabihevye kuko turenvertisa cane muri investisi irare nyinshi cane ugasanga ntigarutse igaruka n'ubundi ariko kubera ca gikorwa co kubikunda n'impamvu yo kubikora ya intego mfise nuko nkeneye ko abantu benshi bazokizwa biciye mu ndirimbo zanje bazohinduka kuko nanje aho hahise ntaratangura gukorera Imana nari mu nzira ziteye ubwoba ariko Imana ishimwe ko yandobanuye mu mamiliyoni menshi right now nkaba ndohimbaza Imana. hari akantu kamwe woba wibuka ahantu mwaho hantu wahoze hari nk'akantu kamwe woba wibuka byari byarakunaniye guheba nkubwiza ukuri kugira Imana ikurokora urumva wahoze ukora utuntu twishi tutameze neza akantu kamwe kera ndibuka nahora ndi umunyarumogi nahora ndi mboregwa ariko kuva ntahuye agakiza ico arico kuko je nta muntu njija ngo sumukizwa kuko twese turakijijwe kuko Kristo ntiyaje ngo gukiza jewe gusa yaje gukiza isi yose gukiza amahanga yose rero je ndi umwe mu mamiliyoni Imana yahisemwo kugira mvuge ubutumwa yangize icete gisomeka rero ni vyinshi nagenderamwo narankura urumogi naraboregwa nagendera mu ngeso nyinshi mbi nk'iz'abandi bagenderamwo kandi nta n'uwonje ajinga bigiramwo ariko umuntu wese afise inzira yiwe afise n'umunsi wiwe azotabarirwako rero nanje muri ivyo vyose ni vyinshi Imana yankoreye birenze ivyo mba numva vyo kwishima cane. Ni kihe kintu wohanura umuntu ashaka kuba nka Mr John? Yo ntushobora kuba nkanje wowe woba nka wewe kuko ubaye nkanje ndumva ko nanje simvuze ko nakijije cane ijambo ry'Imana riravuga ati umugororotsi nyamugororotsi ko acumura ibiheta ngabondwi byumvikane yuko atamugororotsi habaho ariko kuko twamenye uwo mwami kuko twamenye ico yatugize turagerageza kugira tube mu nzira imwe n'Imana ico nohanura umuntu wese yirabe ku gatwe kiwe yiyumvira hazuja ejo ni napfa nzoba ndihe kuko nta nibaze ko atawuzojana n'uwundi ibaze yuko hahandi atanu umwe muzoba muri kumwe yuko uzoba uri wenyine uzoba uri kuracega urubanza wenyine rero nahawe guhindukira ukibaza eske ko kata myaka igihumbi nzomara iyo nzomara yose kuki ubunyene apana kubifata ngo ejo nzobikora ubunyene wiyumvire ati ejo nogenda vyogenda gute ejo nopfa vyogenda gute ukumva yuko nyene arico gihe cawe co kurondera Imana nico no muhanura kuko ndamubwiye abe nka jewe abe nkuko we yumve nkuko ejo atazoba hari nico novuga ku muntu wese ashaka guhinduka yumve yuko ejo atazoba hari yumve ko ariho ho kurondera Imana. Message ikomeye wosigira ugwaruka niye? Message nosigira ugwaruka nanje ndi mugwaruka ndi umujene abagenzi nyene bariko baragukurikira ubu adoresa buragoye ni ducamwo yani ni ibintu bitugora kandi ndabizi cane kuko nanje ndi umujene ndazi bingora ariko icambere n'amasengesho gusenga biragarura umuntu iyo usenga cane navuga kandi nka teme mfise uyu mwaka kuri jewe gusenga biratuma utagira mu nzira mbi gusenga birakwibutsa icimana gukenereye gusenga birakwibutsa yuko ukeneye kurondera Imana kandi iri mu ruhande rwawe ico ukeneye cose kiri mu masengesho nibaze bakubeshe ngo nini inzira ni wazicira my friend uzorangira fo senga usabe ico ushaka Imana iratanga kandi ico itanze kiba cuzuye umugisha. Ese gukora gospel biroroshe? Gukora gospel nka je ndomwe navuye mu muryango w'abantu badakijijwe urumva ko hari gihe bo baca biyumvira ibindi ariko
benshi urazi ko bavuga ngo wagiye go gusenga ko kubera wabonye akademu muri church ngo bakurikira inkumi mugare reka nkubwire nawe ugenda muri church ukurikiye inkumi ahubwo yikurikiye kubera ko bizorangira uhindutse tubwire rero bizorangira uhindutse rero ndomwe mu bantu bavuye mu muryango udakijijwe barabake no sinovuga amadini yabo ariko ntibakijijwe ngo barakiriye umwami Yesu ariko ico no babwira co no kubera kuvaho ndabitanguye nabone bagiye barabona yuko hari Imana kuko ndibuka reka nshinga intayi gato y'ubuzima bwanje catumye nkizwa cane naho Imana yankuye sinzi ko ndabatwaye umwanya oya wisanze muri JC je narigeze kugwara ikiringo c'umwaka wose ndagwara cane ingwara ntazi nta hantu namwe batanjanye kumvuza ariko biranka nta ngwara batora umwaka wose ugwaye n'ikintu gikomeye cane sinzi yuko uragwara umunsi umwe uca wumva ukuntu bumeze uba wumva ko vya bindi utakoze wayo utabikoze umaze ugwaye niho uco bimenye ibazere ikiringo c'umwaka ugwaye uri ku gatanda ahantu udashobora kuva ngaho wishikane hajya nibihe nabayemwo bitanyoroheye kumara umwaka wose guhera mu kwa mbere gushika mu kwa 12 ndemvye n'ikintu cari kingoye cane kwakira aho navuga ati Imana tumuntwara basi mve muri ubu buzima n'ubundi ndiko ndagora abandi nari ndi mu buzima mbona yuko ndiko ndasezera tuisi kandi sinayi bwakizwe sinigeze niyumvira ati inje gukizwa nono nagomye mvuga ati ntwara ariko ntazi iyo nzoshikira kandi sinarinzi iryo banga ryo gukizwa ntavyo narinzi ariko Imana ishimwe ifise inzira zirenga ibihumbi yaracishije mu mugenzi wanje yarakijijwe ico gihe yaransanze ku bitaro arasaba abari bangwaje arababwira ati twe kuri church wacu hari samedi sinzigera ndavyibagira arambwira ati bro no kujana bakagusengera iwacu arabisaba Imana imuhezegere yabaye ikiraro c'agakiza kanje baramwemerera barampakiza muri bajaji turagenda aho hantu nkiyashika pasiteri yarandavye aragira ubwoba avuga ati ugwaye ibiki ndamubwira Jesse ntahura nanje ivyo ngwaye kuko nari naronze mu maso ebana amaraso yose yarakamye naronze usigara ubona amagufa mu maso nari nsigara ngenda mfunze iyo bayitwa darete ngenda ndayifunze mu maso kuburyo umuntu atombona nari nteye ubwoba sinava ngaho naca nikubita hasi umutima warihagarika nkagira ubwoba muri je bwishi agishika arambona kirte ndibuka uwo munsi yabereye kuri jewe pasiteri yarabwiye abakristo uti umuntu mwese mu ntimwite ku bibazo mufise ntimwite ku vyabazanye kuko umwana akeneye Imana akeneye kubona ubutabazi uwo munsi bose baranshize ku mutima baransengera ndabashimira cane wabikoze wese bamwe sindabibuka abandi ndabibuka ariko bari ku mutima wanje Imana yabakoresheje nukuri baransengeye bose isengesho ryari kuri bo ndibuka ko nta hantu nicara hari abantu barampunga sinarinzi ivyo ngwaye ariko igitangaza cabaye uwo munsi natashe nigendera narimaze umwaka wose ntava hondi navuye mu Ngagara naba mu Kamenge ndashika mu Kamenge nigendera n'amaguru abantu barambonye kibigitangaza baragira n'ubwo bati no si wewe umuntu tuzi amazige nk'iki cyose agwaye je navuga ko nabonye Imana n'amaso yanje navuga yuko abantu barajije abandi cane abakozi b'Imana ngo ivyo muvuga je nariboneye Imana kuko biciye mu masengesho biciye mu kuvuga Imana nta no kwizera nari mfise ariko narakize numva ni ntahe ku buzima bwanje ntigera nibagira naho mba ngira nsubira inyuma ndibuka icimana nkore nkigarura umutima wanje ukabigishinga ntahe c'Imana yankoreye mu majambo make niyo ntahe ubuzima bwanje
nuko bimeze. famiye yawe ikimara kubona yuko ibitaro vyananiwe ngo ukarokorwa n'ijambo ry'Imana bagufashe guca babifashe gute Ndibuka ko mu kibano naba kwa mamudogo wanje n'abayisilamu yarambwiye abonye ntashe kwanza aratanga ati wow nibiki cyane yaratangaye tine fagitire ngo vyagenze gute tiko atafagitire uzanye umwaka wose eh kubera ko ndibuka ubwa mbere kera bahora banyagiriza kwa bayi babonye ntakira batangwa kuvuga ati ngwaye sida urumva ndiyakira ndavuga none ahantu ngenda ku bitaro hose bantwara ntibampima kubera ko batarigera bambwira ko nande canke ndiyakira uko nyene ariko ndibuka uwo munsi bambonye yavuze ati ibi nibiki ndiko ndabona mu rupango aravuga ati ibi nibiki turiko turabona tiyagarutse ndibuka ko barambwiye ati iyo mana yagukijije nk'ibibabwira zoyitwereke ntuzoyiveko kuko abantu bose barananiwe nta nutagiye nta kitu utakoze ariko Imana wabonye muri ico kibanza ntuzoyiveko niyo vyoba ari bitangaza niho bari umwijima wogumeko kuko aho bose bananiwe ariko iyo Mana igashobora kugukiza yigumeko nico gitangaza gikuru nabonye kandi kiremeza n'abatemera Kristo mvuze yuko navuze Yesu gusa bavuze Yesu ndakira cyari gitangaza gikomeye cyane ati cyari gitangaza gikomeye cyane kuri wewe idini uyifata gute icambere Jesse sirigera ndabidini kuri wewe basi idini nyene wosigura abantu yuko ari nkiki kuri wewe navuga ko idini sinumva ico bisigura ariko navuga ko jendo ndumu Kristo kandi bavuga ko inzu y'Imana ari imwe ariko ifise ivyumba birenga 1000 Jesse nigera nisunga idini nta nubwo ndi mu idini oya jenda bimana bivanye nuko nayibonye nta dini nigera nisunga ati nizera Imana nta dini nisunga ati je nta dini nigera nisunga ikibazo cishiranye ubwenge bwishi ariko abantu baraza kumaza muri komanteri baraza kubaza ibibazo byinshi kubera urumva aho hantu hariho ubwenge bwishi impamvu wizera Imana ata dini wewe ugera wizera utisunga idini cyane idini ririca bro idini wishinze idini usanga uri mu zindi nzira ariko wegereye Imana kuko Imana yo nta dini igira kuko Imana yo yidufata nk'umuntu umwe kuko niyo yatwiremeye ni nk'uko upapa wawe canke mama wawe bavyara ari muri 8 canke muri 5 mwese yamabona nk'umwana umwe yamabona abafata co kimwe rero Imana idufata co kimwe ntiraba idini oya Imana idufata nk'abana bayo ntitayeho no kuvyidini ariko harabavuga yuko idini ya mbere ngo ari umutima ngo uri mu mutima bivana nico wizeye none nayo birirwa barubaka benshi bobahanurike aya masengero ko ari menshi ati inzu y'Imana ni imwe sinzi ko bitahuye ariko ifise ivyumba birenga 1000 vya vyumba ni ikirero vya vyumba nayo masengero agumaze bamwe bafise uko basenga ariko inzu y'Imana ni imwe ariko umuntu we wo muhanura kuba ari he umuntu no muhanura kuba ku Mana ahaguha amahoro ukazokwinjira muri eglise itaguha amahoro uzoyisohokemo uzoja ahantu wumva kubohotse ko uyaga n'Imana yawe neza ntuzoja ahantu hakubuza amahoro ati ntuzoja ahantu bakubuza amahoro ahantu hose uzoja ukabona yuko Imana yawe ikumva uri kurahasengera aho nyene direct gumine ngaho nyene turacari kumwe ngaha muri JCTV twabazaniye umuririmbyi yitwa Mr John aha sanzwe aririmba indirimbo za gospel afise vyinshi yatuzaniye hari imiziki myinshi aguma asohora nkubaheruka gusohora umuziki na Mbidada gukorana no muririmbyi aririmba profane nawe uririmba gospel vyarakoroheye
je ndi wa wundi nkuko natanguye ndabikubwira ko sinisunga idini canke ngo uko abandi bambona ngo canke uko abandi bakora je nkora ko umutima wanje unyoboye na mpwemu yera uko anyoboye urashobora kumva ko nakoranye na Mbidata ariko ico wotahura co nuko womenya ko nakoze indirimbo nkora ubutumwa nshaka sinakoze ubwo ashaka rero muri ca gihe nakoze nkatanga ya message nshaka ariko ntanyobrije gukora ivyo we washaka byumvikane ko hari abantu nkeneye abantu baza kuri Kristo bari kure urumva kuko reka ndakubwira iki kintu yuko abantu benshi bibaza ko Imana idahari sinzi ko tuvyemeranya ndakumva hari abantu bibaza yuko Imana idahari reka ndababwira Imana irahari je narayibonye kandi nawe nyimba ushaka kuyibona banza wiyumvira ivyo waciyemwo vyose naho ugeze ico wibaza ko atamana ihari ni vyinshi twarenganijwe ni vyinshi twaciyemwo biteye ubwoba ariko Imana yabiturenganije gukorana na Mbidata ni navuga ko yari nashaka ko Mbidata ubundi ni inshuti yanje wa muntu ampanura cane ndo muririmbyi w'indirimbo mpimbaza Imana ariko hari ibintu ampanura nkumva ko nawe afise mpwemu yera muri we ntumve ivyo aririmba ariko ntubuzi biri mu mutima wiwe rero nanje kugira dukorane ikintu n'umuntu nuko tuba tuzinanye mba nicaye nkamwumva nkumva mpwemu iri muri we rero twakoranye mu buryo bwo gushaka abandi baza kuri Kristo bwo kumva bwa butumwa ashaka gutanga kandi nawe yaravyumvise arambwira ati tugikora ico gikorwa twaranagisengeye turi kumwe indirimbo yasohotse ari audio byagenze gute ko mutaduhaye video video impamvu itasohotse video ni ikintu cerekana ubucuti hagati yuko mwakoranye muri babiri kandi video ikaza mu kwerekana ico washatse kuko hari abantu badukurikirana batumviye ururimi turirimba tuvuga ariko biciye mu masanamu bikaboneka bakabitahura impamvu twasohoye audio si mu ntumbero yo tutashatse gukora ama image twasohoye video na makantuni ku bamaze kuyiraba ariko video iri mu nzira nijya makantuni afise ico asigura ariko na video iri mu nzira nibaze ko izoba ari ikimenyetso ciza c'ubumwe hagati ya je nawe ati ni ikimenyetso kimeze neza ciza hagati ya Mr John na Mbidata hoba hariho ubucuti ubuhe hagati yawe na Mr na John K John K is my brother ndamwubaha cane umuntu aciye bugufi reka ndamushimire kwanza ku n'umuntu ateye imbere n'umuntu afise yubashwe nyimba muzi John K n'umuntu amaze kugera kure cane urwego atamurundi ararushikako ariko ikintu cantangaje kuri we byatanguye turi inshuti byatanguye ndumufana wiwe turaba inshuti ariko ikintu cantangaje twarasangira twaragirana ariko ikintu cantangaje kuri John K n'umuntu aciye bugufi cane ntaraba izina afise ntaraba uko angana ayubaha umuntu wese uko ari John K yarankoreye video avuye Australia aje kunkorera video ari waje kwishutinga cyangwa aje kumenamwe amafaranga aje kwishutinga uravyumva ivyo bintu umuntu yakoranye n'abantu bakomeye cane mu mafilme y'abakomeye ndibaza murabizi ariko arava Australia ambwira ko aje kunkorera video iyo ndirimbo twaririrwanye reka ndakubwira igikuru samaheri igikuru n'umutima je ndibuka igihe nari ngwaye yuko ico nari nkeneye samahera ico nari nkeneye ari indemeshanyo naza kumbwira ngo bro uzokira uzomera neza rero nawe yaritanze twahuriye muri location 6 z'agatondo duheza 23 tugishutinga video tutaravana
urumva ico nico cerekana umuntu aciye bugufi ndamwubaha biteye ubwoba ndamukunda kandi nawe arabizi ndamwubaha bivuye ku mutima n'umuntu ntasobanura ngo mpeze ariko Imana imuhezagira hari hose na timu yiwe The Light of Africa n'abantu banshigikira cane n'abantu iyo nkoze igikorwa batigera bandika ubucuti bwe burenze n'amafaranga yumpa canke ikamaze no kuba ibirenze amafaranga ubucuti bwiwe burarenze n'ibintu vyo nk'amafaranga hama twe turashaka kumenya inyuma yo gusohora indirimbo na Bidada wowe uriko urategura kandi kantu canke wagumye wipowe ubanza promoting ayo n'umutego ushatse kunega aize dosmen ndayisohoye kandi reka nkubwire iki kiganiro gisohore kare kuko twaje kuvuga ku ndirimbo yanje iracari muri promotion mu gisohore kare cameraman sivyo mu gisohore kare kuko twaje kuvuga ku ndirimbo yanje bisa promoting ariko vuba cane singiye kubatevya ngiye kuba kubita indirimbo ngiye kuba kubita ibiririmbo biryoshe style cyane twitege muri rya cinema kwa nyina no ubu naje ndi mushasha ese gute numure mu makuru bro ibindi muzobibonera online ya mwitege kuko ndabizeza yuko igihe namaze ncecetse n'igihe namaze nariko ndavuga ubu nahinduye ishusho najire mu nzira shasha munyitege ngiye mfise indirimbo nyinshi mfise amakolabo menshi mfise indirimbo ni nyinshi cane mwe mu mpakanya gusa mu nyumvirize ariko je hagati ya makwanya na Bidada nitwe kimenyetso ndakeneye akapera yini kandi yene uri pose uryohewe ikimenyetso je makwanya na Bidada yani indirimbo zanje basi ugende ucako hamwe amakano gato gusa abarundi kazi bariko barakumva bakunzi ba JCTV bashobore kumva basi umuhezagiro wawe ushobora bahezagira amajambo make reka dutangure ku kimenyetso ni indirimbo yanyubatse ni indirimbo nandi fise bikomeye cyane kandi ikindi indirimbo zanje zamazizanana n'intahe yanje zizanana n'ivyo mbona ubundi je kwandika indirimbo mbanza nkamenya eske jewe ndinde jewe nkeneye iki abandi mbona bimeze gute ya zirampezagira kandi n'indirimbo ziva kubiboneka imyaka myinshi bete sida wamaze utagira gitabada wuzuye intuntu n'amarira none Imana irakwibutse igihe mugobo gw'intare ata muntu kwitayeho watakambiye Imana yawe none Imana irakwibutse ivyo bibazo nshuti ufise vyose ni ivy'igihe gito hariho wavyikoreye ko musaraba Igorogota. Thank you. Kwiryoshe none bro. Muje kwiraba kuri YouTube yitwa Ikimenyetso. YouTube yanje ni Mr John Burundi. Kwiryoshe sana. Indirimbo zibanza kumpezagira kugira ndazisohore. Twagere mwakoranye na Bidada. Yeah. Umenongoza sina mwelekeo, ukanitoa kwenye tope, nilikuwa sina pa kuegemea Baba, ukanishika mkono leo minafaa. Yale yote yaliyoniudhi, nina imani ya kwamba mponyaji ni wewe.
wendo nguzo ya kuegemea, wewe ndo maji ya uzima. Umenitoa kule, umenifikisha hapa. Ningekuwa wapi, ningekuwa wapi Masia, ningekuwa wapi, ningekuwa wapi mimi. Nimejua kwamba wewe si mwanadamu, na wala hulinganishwi na chochote. Umenivusha bahari ya Shamo, leo niko huru. Umenyosha maisha yangu, Papa ninashukuru. Nikuzawadie nini? Acha nikuimbie. Thank you. Ko ziryoshe sana bro. Ijwi ntirimeze neza, kabisa. Ati ijwi ntirimeze neza, ariko twe turumva ko umuziki ariko araduhereza uwo musore umeze fresh. So muhandanye mudushirikira cyane, munashikira no musore kuri YouTube yiwe yitwa Mr John Burundi. Mugire subscribe abantu batarayigira, mumushigikire. Ni kuri YouTube gusa? Ni kuri YouTube, Instagram ni Mr John Burundi, page Facebook ni Mr John Burundi, TikTok ni Mr John Burundi. Mudushigikire, muja no kuri JCTV. N'abantu bumva ariko barashigikira umuziki, bariko baritanga. Urenze ubona abantu bakoze ibi byose kugira bashigikira umuziki, nabo bakeneye gushigikirwa. Ni mushigikire je gusa n'urundi rwaruka ariko ruritanga, kuko umuziki niyo wokumva uryoshe ubishe uba watwaye ingufu nyinshi. Ndabizi urabizi, uraja muri studio rumuririzi nawe urazi ingufu bitwara. Ariko mudushigikire, twe tuzokora ibyiza tubishobojwe n'uduha inkomezi ariwe Kristo. Hajya kuri we hit song na good song bitandukanye. Good song na hit song nanichanganya mzee. Mimi siwezi kuchanganya. Good song good song na hit song kuna tofauti. Tofauti ipo. Tofauti iko wapi ya tofauti? Tofautisha kwa Kiswahili, kwa Kirundi ukitaka. Good song ni ndabisigure gute. Wewe chisha mu rurimi wumva n'inzira wumva nyene vyokoroha. Good song na hit song. Hit song ni kizohoraho. Hit song? Ni indirimbo uzokora, hit song ikaguma mu bantu ibihe byose, kuko ni hit iguma uko yumvirije buri munsi wumva ari shasha. Niyo hit song. Good song ni cya kintu. Good song ni ikintu ciza, ni hit ariko nziza. Nayo hit. Good song. Good song ni indirimbo iri nziza ku muntu yayumvirije. Umva si bose bera ni good song, si bose. Hari umuntu ayumva akavuga ati fine, kuri we ni good song. Ariko hari n'ubundi ayichaka kumva ati ni ubuswange. Umva si bose bera good song. Ariko hit song ni cya kintu gishikira abantu bose, kikanaramba muri bo, ku buryo umuntu wese ni acumva kimaze igihe yumva ko ari gishasha. Ariko good song ni ku muntu yumva ati wow, iyo ndirimbo irakoze. Hari n'ubundi yumva ari amatopa. Rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Good song ni ikintu umuntu yumva agakunda. Hit song ni cya kintu abantu bose bakunda, kikababamwo, kikaguma ari gishasha muri bo. Wowe baza yuko muri izo zibiri ukeneye gukora igihe hagati ya good song na hit song? Jewe nkuko Jesse nta munsi nigera niyumvisha ko nakoze hit song cyangwa good song. Ariko igikuru ni uko mba nzi yuko nakoze good song, kuko ndibuka impanuro nigeze kuronka. Ni MB Data yazimpa, arambwira ati bro, ndaguhanure ni ikintu kingumamo, tano gusabira 6 agusabira akazi. 6 naka yo hagusubira 6 utuma gusabira akazi. 6 ni ikintu kikujana, turashaka 6 twese.
turashaka kugira amazina ariko jigi kuru nubwo boraba abantu igihumbi bakumviriza indirimbo yanje mba numva ko harimwo abantu 100 bafashijwe biciye muri iyo ndirimbo rero ico natahuye muri ivyo sex urayigira kuko sex misi yose uko uzoyakira kose zokwama iguhindura uwundi muntu kanaka hari abutazubaha bivanye kandi banakuruta baragutanguriye kuko kubera wumvise ebana mita yote niwe najifanga ngari muga iyo uri kurakora bije Imana yabiguhaye ni bon ariko ari bitwibukira makiki biki n'ibiki biradusubiza inyuma sana rero kugira sex ni kimwe no gusaba Imana ikurinde muri iyo sex sex ni nziza ariko Imana ari iguhaye warayisavye Imana pana kudombukira musanga aho bayigitandero mu bantu ntucubaha babandi bagukuriye abandi babigutanzemwo barazi iciza n'ikibi ico natahuye iki kiganiro ahanini gifatiye ku bagenzi hasi nka 70% cyangwa 70% usanga ari abagenzi bariko barakiraba dushaka ubahanura basi nyene babwire ati jewe nka Mr John ndashobora kubabwira rero kino kintu kazobafasha kazobagira akamaro dushaka bajya abantu baba upcoming artists bajya baririnze bariko baraza batarashika nkaho we ugeze ni gute bokwitwara baraho hanze aho twumva nyene muri industry ariko barakora umuziki bokwitwara gute kugira ico kintu ca 6 ntikize kiba gitume bakora ivyo batari gukora reka ndababwira hari abantu umuziki bawugize akazi hari n'abandi bakiwuronderamwo akazi ariko nashaka kubahanura ko twe mu Burundi hari ukuntu n'abakuru bacu badutanguriye ibintu tubona umenga naco barashika ko biraduca intege uburyo umuntu yakubise hit song ukabona ari wa wundi nyene rero nashaka guhanura abajene bagenzanje nanje ndi umujene mubona indevu sindaba papa nashaka kubabwira ko dukore cane imba dukunda umuziki ariko ntitwiteko cane ngo dukore n'akandi kazi kuko nyimba ari ikintu ca mbere sinzi ko rubona barijendi bakera ko bahevye umuziki ubu bagiye gukora ibindi twarabibagiye bibereye hanze apano hanze hariho n'abari ngaha ariko tutumva bibereye mu bundi buzima nitwakora umuziki gusa kuko ni umuziki n'ubwo uguha invertisa mu kindi kintu kuko nabo bo hanze ndazi ni umuziki urabatunze ntaguciriyemwo ikiganiro twakoze La Fois Passée na Bidon yaratubwiye ati nimba umuziki waguhaye imiliyoni 10 gerageza basi 5 zigarukane urumva zigarukanye izindi nazo menye ibindi bintu nza gukoresha nimba ara kandi kadiri ufise cya ko investisa mu bindi hama wewe izo zindi 5 mugazi garuke mu muziki mugabo yo yandi ya rekipero ya Jane mu bindi bro ndaza abaririmbyi benshi twama twicaranye basama hit song je umuntu ndana n'abantu bose je icambere si abantu dukunda kuba twicaranye n'abaririmbyi ba profane cyane keshi ni nabo nshuti zanje nyinshi kandi turahanurana umva turahana mayide ariko kubera ko bizigiye wa muziki gusa bafise amatimu akorera miliyoni 2 muri show ugasanga atahanye 200,000 rero noshaka kubwira abajene bakora no muziki bari muri yuko ntidukora umuziki gusa ahubwo turondera ibindi twinvestisamo ku ruhande kuko umuziki atakandi kazi ntituzotera imbere shaka kugenda urabe no muri Tanzania mu Rwanda wumvisha abaririmbyi benshi bafise ibindi bakora bibinjiriza umuziki sawa urabinjiriza ariko no hanze bafise ibindi bibinjiriza rero natwe duhaguruke dukore kandi na nyene icubahiro twimiriza gukora tukore kabisa dukura amaboko mu mpuzu ntitwizigira mu muziki gusa haraba abatize biga imyuga
urumva kandi ntitwizera amadiplome je diplome ndayiryamanye urumva ariko nkora umwuga urumva ariko ndazi ko je ku ruhande rwanje nubasho bivanye n'akazi nkora ntibanyubashe ngo kubera umuziki nkora kubera akazi nkora ndaza amarigara menshi nahora nicaramo ariko ubu sinkicaramo bivanye nuko mba ndi okipe n'ubundi buzima ejo dufise imiryango izodukomokako ejo dufise aho dushaka kugera dushaka kubaka igicapo c'ubuzima bwacu umwana ntuzoja kumwereka amaklipe bro ngo raba video nakoze y'imiliyoni 10 atani chambre tufise hajya vyahara babirukane mu nzu umwana sinzi ko azoja kwerekana video kugira amuhe sponsor reka rero dukura amaboko mu mpuzu dukore twitange dukore umuziki sawa turawukunda ariko turondere n'ivyo dukora kana ngo turango ninakora kirya ndasuzuguritse nawe ni wamuja gusaba umuntu ngo fasha yingo yo gukora indirimbo bro nazigera kuba nyimba batwubaha nuko twipambanira n'abazodufasha bazodufasha babona aho twashitse ati n'abazodufasha bazodufasha babonye aho twashitse twe mu gusozera turamusaba nakahe kantu usaba JCTV JCTV ndayizi kuva kera ko je nakuriye ngaha nyine impande yaha nyine ndayizi yafashije abaririmbyi benshi kandi je misi yose namamvuga ati mudushigikire mubona ivyo twakoze ntimudushigikire ngo kubera ngo twavuze ko tuzi kuririmba arabi ibikorwa dukora hamumenye ati ijya mpano niyo gushigikirwa rero nosaba JCTV yuko mufise studio recording mufise studio iyi nyene umva ko mwarateye imbere mudushigikire mutitaye ngo ujya dufana iki mudushigikire twese hamwe baririmbye kuko je nyimbo no musi ngeze nganye mba nja gusaba collab hari uko babanje kubona ivyo nkora namwe mushigikire murabi ivyo nakoze canke ivyo ndiko ndakora murabona ko ntacika intege ngoma nkora niyo atoza n'umuntu n'umwe kumfasha je nkora video ya 2 million cents nta muntu ndigera nja kubwira ngo mani ngo urabona ngo kuko ndabizi umuntu wese azoza kumfasha azoraba ikivinge jejeho nawe akiduze mudufashe muravye ivyo twakoze nimudufashe ngo muravye ngo ka mwana wa mama nico nosaba JCTV ni famille n'abantu bashigikira abaririmbyi twese mudushigikira abakunzi b'umuziki w'Uburundi nabo wasabiki nagira ndengane navuze akantu kandi nama nakavuze karambabaza cane cane mu nkatwe turirimba gospel ndibaza nko muri 99% y'abantu bumviriza umuziki canke bakora umuziki canke basenga n'abakristo ariko twe turabakristo benshi mu Burundi ariko ndasohoye indirimbo ibanayitayeho ikintu kimbabaza ukaja muri church ugiye guhimbaza twandika neza just nubwo ntandika neza je abandi barandika neza umuntu numviriza indirimbo z'abarundi bose ndazumviriza indirimbo isohoka ndayumviriza yose ukaca usanga playlist ni y'abanyamahanga muri eglise yo mu Burundi ivyo bintu bihora bimbabaza nkiyumvira none abo bantu batwiyumvira kwiki turabasazi cyane mudushigikire mureke ivyo bintu natwe turahimbaza kandi turasenga ivyo bintu mwihaye ngo reka nababwire ivyo bintu mwihaye ngo no kuvuza oya mubireke mushigikira abana b'igihugu mushigikire turashoboye kandi ivyo bintu namara bivuze sininya kuko ndabizi je ndasenga ndaja muri eglise ndaja no mu yandi ma eglise babantumiye ariko ugasanga playlist y'abanyamahanga indirimbo 200 bateguye harimo indirimbo y'umurundi umwe naho ni ya Polnere ya kera canke ya Dudu yake ako kuzana abana bubu turaririmba
turarimba kandi ubu rero dukora n'ivyo tuzi tubanza kuja kwiga umuziki ndazi ubu nta muntu agija muri studio atabanje gukora travail atabanje kugira akanoso mu muziki mudushigikire dukora ibintu vyiza kandi ntitwogera kure tutabafise mudufasha abapasiteri abakristo cane cane abapasiteri mu vyumvishe n'abakristo nico nosaba abantu bumviriza umuziki bakurikirana ku ruhande rwacu rwa gospel kuko nabonye muri profane bumwe buharuye ariko je ndashaka gusora indimbo nkabona ipostinze umusani aririmba profane ariko umuntu dusengana simbone stati ibaza ico kintu no ndacakire gute mushaka nje muri profane subire mu ishuri Amikare Demizesiyo woyisaba iki n'abatunganya ibiteramo Amikare sindayirimo ariko ndafise irindi shirahamwe rya gospel ndimu ese ndi muri Amikare ariko nabo ndabubaha cane kandi ndifuza kuyibamo je nosaba umurongozi wa Amikare yuko je yonyakira ndafise irishirahamwe ry'abaririmbyi ba gospel ndimo kandi nama nabibabwiye buri ko dukoze inama ndavuga ariko umunsi hageze ndibaza bazotwumva nk'uko abantu bafashe ingingo yo ko indirimbo zo hakurya igihugu zidasubira kutwinjirana ukundi natwe muri gospel tubikora ariko twe baguma bibaza ko ari icaha ariko si icaha kandi abisubiremwo kuzibira indirimbo zo mu bindi bihugu si icaha ahubwo dukunda ivyacu tunabikundishe bariya nyine kubera ko natwe duhimbaza Imana mukuri kandi twe turi abana banyu muranatuzi ntuka inyishu yose wayose ariko bro ntibaza kuvuga ati umuntu asa n'abastar abastar how nene how you look Jane amahura na challenges zikomeye ndibaza nanjye ndiko ndabibona ntibavuga ati uyu muntu aririmba gospel gute imishatsi kana Bibiliya yajazanye kweli oya simpaka nzane Bibiliya igendera mu mutima wanje ikindi kintu abantu bakunda kunyihenda ko comment ziteye ubwoba none reka ndababaza wowe ntiwokorera Imana usizo dread none Imana Isawa ijambo ry'Imana rivuga ko yuko imibiri yacu ari ingoro ya Kristo. Yaduhaye imishatsi mbona na kera bwana ntibakura ko imishatsi yagera mu mugongo. I don't know why abantu rero batujudging. Tugarukane kera rero. No. Akora uko yiyumva kandi je mu mutima wanje ndemeza yuko je meze neza. N'abanyegereye barabizi rero ukanjajinga bivanye na look yanje na face yanje uribesha twe turashaka kumenya hagati ya Jean Claude ibyo bintu nabyishuye me oya twebwe hagati ya Jean Claude na Mr Joy ninde deservinga basi ndabashaka ko bagumana mwanya muri ubundi nico kimwe ni Jean Claude ni Jean ariko Jean Claude naririmba haririmba Mr John none Mr John na Jean Claude Mr John rero ni izina mumenye ko none Mr John na Jean Claude ndabashaka ko we muri abo babiri basi ubushaka ko mugumana nandi mwanya muri nibaze ko no kuri passport yanje habaye ko John nko muri kumwe nande je turi kumwe na John Mr John ubu Jean Claude muzamu hariya muri garage mani ibyo tuvyihoze iyo nza kuba umunyamakuru jewesh sinzi tubandanye mukurangiza ni ikihe kibazo ubona nari kukubaza mugantegeze ndakubaza cyari gikenewe ico utambajije kuko abantu baba bakeneye kumenya CV y'umuntu
wigeze umbaza CV yanje iki niki ariko naco bitwaye ndibaza mu kindi kiganiro tuzobigarukako. Why not tugende bivutse? No, ni je nakibajije kuko ntiwakimbajije. Je navuze ukibazo cyongera wishu. Ntaco no kwishura kuko abantu bumviriza umunyamakuru ntibumviriza umuririmbyi. Ikindi ico uzokimbaza mu nyuma reka nkubwire ico utambajije. Ico utambajije wambajije target yanje. Target nayo kubaje. Ico utambajije nuko gushikana umutumwa ko. Ico utambajije nuko ko nkora ko mazi imisi ndiko ndaririmbana n'abaririmbyi ba profane kata gikorwa mfise n'abaririmbyi ba gospel. Ico ni wakimbajije reka ndacishura kandi kibaze ni ishu. Je impamvu nkunda gukorana n'abaririmbyi ba profane. Basi n'abantu bumva umuntu ako twe muri gospel nimba badusaba certificate y'umuziki. Ndibuka ko nigeze gukora n'indirimbo n'umuririmbyi akomeye ko birangira nkuyemwe amajwi yiwe kubera mbwiye ati ibintu ntibishoboka ngoromva ngokora ibi. Yarakomeye muri gospel. Cambwira ngo muremwe amajwi yiwe ntaco bitwaye ariko narabikoze kandi indirimbo yacu imeze neza. Yarasohotse ni ikimenyetso ndibaza kandi nta muntu atayakiriye neza kandi ndazi ko yari yanditse neza iririmbwe neza ariko kubera ko sinobajudginga baba bafise impamvu nuko ati sinobajudginga baba bafise impamvu. Yitwa Mr John yavuze vyinshi twamwakiriye no munsi yatubwiye vyinshi. Abataragira subscribe bagende bayigire kuri channel ya JC TV handitse J handitse A canke Ana na Y nagakwego na TV. Mugende mudushikikire kuri Facebook twitwa JC TV nyene nashikikira no munyempano asanzwe ari indirimbo mpimbaza Imana. Umushikikire ku mbuga ziwe zose yitwa Mr John. Hama mwakoze kudushikikira. Jana ariko ndakibashikiriza yitwa Mr Love Babla Simba Babla Gang nandi meshi cyane. So Jenny bazaho ku kindi gihe twaguhamagara uzoze. Ndahari ubutumire kabisa nzanyiruka. Mwakoze cyane. Hasta la vista, hasta luego. Catch up.